Kw'izina ry'inama nkenguzamateka no kw'izina ryacu nyene turabahaye ikaze tubakengurukira kandi ko mwaretse amabanga n'imirimo mwari mufise kugira muze kudufasha runo rubanza. Muri buno buruhuko twahoramo twarahimirije abenegihugu batari bashoboye kwiyandikisha ku ntonde z'abazokwitaba amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020 kugira ngo biyandikishe ntihagire umurundi n'umwe akwije imyaka yo gutora abura uburenganzira bwo kwitorera indongozi z'igihugu camwibarutse. Kuva kw'igeno rya gatandatu gushika kw'igeno rya 15 Myandagaro umwaka wa 2019 twaritavye ibikorwa vyabereye hariya imbere mu gihugu c'Ubudagi aho bari baramutse bahimbaza imyaka 30 irangiye uruhome rwacamwo ico gisagara kabiri rusenyuwe. Urwo ruhome rukaba rwari rwarubatswe inyuma y'intambara y'isi yose igira kabiri. Kuva ku kw'igeno rya 17 gushika ku kw'igeno rya 23 Munyonyo umwaka wa 2019 twaritavye ibikorwa by'inama yabereye hariya i Brazzaville mu gihugu ca Congo. Muri iyo nama naho kwari kwihweza ingene uburimyi bwotezwa imbere mu bihugu bigize Afrika yo hagati mu ntumbero yo kurwanya inzara muri aka karere. Kuva ku kw'igeno rya 11 gushika ku kw'igeno rya 14 Munyonyo umwaka wa 2019 twaritavye ibikorwa vyabereye i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia aho hari haramutse hihwezwa ikibanza c'umukenyezi mwiringanizwa ry'amatora mu bihugu bigize umugabane w'ibiyaga binini. Intumwa z'inama nkenguzamateka zikaba zari zirongowe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Kuva kw'igeno rya 24 gushika kw'igeno rya 30 Munyonyo umwaka wa 2019 twaritavye ibikorwa by'inama igira iya 75 ya komite nshingwabikorwa hamwe n'inama igira 42 y'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika. Muri izo nama hari haramutse hihwezwa uruhara rw'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu igabanyo z'impfu zishikira abakenyezi mu gihe cyo kwibaruka n'izishikira abana bavuka. Intumwa z'inama nkenguzamateka zikaba zari zirongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Inama nayo ikaba yabereye mu gihugu ca Djibouti. Kuva ku kw'igeno rya 28 gushika ku kw'igeno rya 30 Munyonyo twaritavye ibikorwa by'inama yatunganijwe n'ishirahamwe riharanira amahoro kw'isi yabereye i Niamey mu gihugu ca Niger. Muri iyo nama hakaba hihwejwe ivyerekeye ukubungabunga amahoro n'umutekano vy'isoko vy'iterambere. Intumwa z'inama nkenguzamateka ziriyo zikaba zirongowe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri kino kiringo c'isasa risanzwe ry'ukwezi kwa Kigarama gitanguye uno musi twisunze ingingo y'ijana na 63 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi tuzokwihweza integuro z'amabwirizwa 15 ziri ku rutonde leta yaturungikiye. Izo nazo nizi zikurikira: Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifié pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses États d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Projet de loi portant réglementation du médicament, de l'exercice de la pharmacie, la profession d'opticien et la des tradis praticiens. Projet de loi portant création, délimitation de la commune Buhayira et délimitation de la commune Mugwi en province Cibitoke. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi
à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. Projet de loi portant dispositions particulières au commerce du pétrole et des produits pétroliers au Burundi. Projet de loi relatif aux impôts sur les revenus. Projet de loi relatif à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Projet de loi relatif aux procédures fiscales et non fiscales. Projet de loi portant modification de la loi numéro 1/14 du 27 avril 2015 portant régime général des contrats de partenariat public-privé. Projet de loi portant modification de certaines dispositions du décret loi numéro 1/13 du 24 novembre 1986 fixant les droits d'enregistrement en matière foncière. Projet de loi portant révision de la loi numéro 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l'administration communale. Projet de loi portant ratification par du Burundi de la Convention de Kinshasa, Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de les munitions et toutes pièces et composantes pouvant servir les fabrications, réparation et assemblage. Projet de loi portant modification de la loi numéro 1/20 du 9 décembre 2004 portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Muri kino kiringo c'isasa risanzwe ry'ukwezi kwa Kigarama tuzobandanya ibikorwa byo gusuzuma ko amabwirizwa twemeje hamwe n'ingingo zitandukanye zafunditswe ko biriko birashirwa mu ngiro. Tuzobandanya guhimiriza abenegihugu kugira ngo bitegurire bongere bazokwitabe amatora meza atekanye atekanijwe kuva ku igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2020. Kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku igenekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2019 tuzoba turi mu bikorwa by'inama igira 10 y'inama nshingamateka na impuzamateka z'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Muri iyo nama hazokwemezwa ingene ivyo bihugu vyofashanya gukinga amatati yo kwaduka hagati yavyo canke ayo kwaduka hagati muri kimwe muri ivyo. Kuva ku magenekerezo ya 9 na 10 ya kuno kwezi tuzoba turi mu gihugu ca Doha aho tuzokwitaba inama kwigira hamwe uruhara rw'amanama nshingamateka na impuzamateka mu kurwanya ibiturire mu bihugu byacu. Tuzobandanya ibikorwa twatanguye cyo guhimiza bene gihugu ngo bijukire ibikorwa biteze imbere bateze imbere igihugu cabibarutse. Mu kurangiza twagomba twifurize banyakubahwa kenguzamateka imirimo myiza yo muri kino kiringo ca Kigarama. Turabipfurije kandi mwese mwitavye ibikorwa by'uyu munsi imisi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mushasha 2020. Uze ubabere w'amata n'ubuki, muze muronke ivyo mwifuza byose biteza imbere igihugu n'imiryango yanyu. Tukaba dutangaje icese ko twuguruye ikiringo c'isasa risanzwe rya Kigarama kuri no musi wa mbere ikintu rya 2 Kigarama umwaka wa 2019. Nihahangame Uburundi n'inshuti z'Uburundi, Imana ibazigame yongere izigama Uburundi bwacu. Murakoze.